nabamenyeshe ko naho indongozi gito zaduciyemo imigwi, jewe ndazi ko ata muhutu yanka umututsi ngo nuko ari umututsi, ata mututsi yanka umuhutu amuhora ubuhutu, co kimwe no ku ruhande rw'abatwa. Urwango muzobona ruterwa n'indongozi zishaka guhimbaza aba zigatunguza bariya, abakumiriwe n'izo ndongozi bakababazwa nuko hari umugwi uriko ujya itunga rusange abandi barurera. Uyu munsi umuntu yokwibaza igituma abarundi bashitse ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi hadaciye n'umwanya urume rumara ubumwe bugaca buhungabana. Abarundi twe tumaze gutegera akamaro k'ubumwe bubonse rimwe igihe twitora amasezerano yarwo kwa 5 Ruma 1991. Ariko tubiravye neza twokomeza ko indongozi zayashigikiye ku rugoto kuko nizo nyene zaciye ziyarengako. Ico gituma naho twace tuyahunyanga yewe naho yaruye. Uyu munsi ni umwanya wo kwigira inama kugira ducire imoso ntibigasubire. Ibyo rero bidusaba gukubita agatima mpembero ku byo twiyemeje muri ayo masezerano, kandi ntagire uyigira sindabibazwa ngo sinari bwavuke cyangwa ngo sinari bwagere gutora. Ayo masezerano aturaba twese kuko mu ngingo isozera amasezerano zivuga ko aya masezerano ni indahiro ntarengwa. Abarundi twese tuyashingiye intahe kugira dutsimbataze ubumwe bwacu. Twemeye icese kuzokwama tuyubaha, tuyubahiriza kandi tuyagwanira. Umurundi uwo ari we wese yaba uriho canke uzovuka azoyarengako, kiretse ko azohanwa n'amategeko, azoba ahemukiye Uburundi n'abarundi bose n'ubwo twamugina. Umunsi wa 5 Ruhuma rero si uw'ibirori gusa, ni umunsi uduha akaryo ko gukabura utwibutsa uruhara n'uburemere ntasubirizwa bw'ubumwe twarazwe na basokuru, maze tukabona kwisuzuma no kwinegura aho twatsitaye tukagwa, kugira ngo ntiduhereyo ahubwo twivyukiranye, tuvyuke twibuka ko turi bamwe dusangiye impetso imwe ari bwo Burundi.